munsi umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye aramaze iminsi amagara amukitse ahari mu ibohero rikuru rya Muyinga, aho bagenzi be bapfunganywe bagerageje bakanamutabariza mu buyobozi bw'ibohero rikuru rya Muyinga, ariko bakaraba hirya abajejwe gukurikirana ibibera indani nk'abayobozi. Floriane Irangabiye ikibazo ciwe gisanzwe kizwi ko afise ingwara agendana kandi idakira ya asima, ariko ahantu abaye ni ahantu hatamutuma Floriane Irangabiye ubuzima bwiwe bubandanya buba nk'uko vyategerezwa, bituma yama mu makrize igihe cose. Nivyo vyatumye Floriane Irangabiye wenyene anisabira kuva mw'ibohero rya Muyinga kugira ngo yungururizwe mw'ibohero rya Mpimba, aho ashobora kuronka umuganga amukurikirana vyoroshe, aho na klima ihinduka kugira ngo amagara yiwe aje ku murongo. Rero Floriane Irangabiye uburenganzira bwiwe bwarahonyanzwe biciye mu guhonyanga amategeko agenga abanyororo bose, kuko kwivuza uburenganzira bw'umunyororo uwo ari we wese, co kimwe na Floriane Irangabiye arimwo. Ivyo rero bidutera impungenge cane mw'ishirahamwe ESDDH, kuko tumaze kubona ibihe bibi nk'ibi muri kahise, aho abanyororo bamwe bacaguwa ntibaje kwa muganga kandi umuganga ari indani yabonye yuko vyamurengeye, ahubwo bikenewe yuko aja kurondera abahinga hanze b'abaganga kugira ngo bamwunganire ubuvuzi yari yagize, ubufasha bwa mbere we yari yakoze. Ivyo vyashikiye Jean Claude Nduwayezu mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho bamuretse arasinzikara abantu basemerera, ashika mu bitaro vya Prince Jean Charles ari ndembe asa n'uwapfuye, kandi koko ivyakurikiye nuko yahasize ubuzima. Vyarabaye ku witwa Jacques Bihozagara, wewe nubwo yapfuye ataranashika no mu bitaro, aho ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Vuba mu mwaka uheze umunyororo yitwa Ndagijimana André yari mw'ibohero rikuru rya Ngozi, nawe nyene umuganga indani yaramurekuye kugira ngo agende kwa muganga. Bahengera amaze indwi zibiri umuganga yaramurekuye ataco bagikiza, bamwe batwara umuntu ashika acikana. Ivyamubaye kuri ntivyabaye kuri abo bandi. Itariki 8 z'ukwezi kw'indwi 2022 Ndagijimana André yarasize ubuzima arapfa kuru vy'Ingozi. Ivyo rero ntibiba kubera abayobozi batazi amategeko, ntibiba kubera abayobozi batazi yuko umunyororo afise uburenganzira bwiwe bwo kwivuza, ahubwo ikibazo gihari ni ibintu biba vyenyegeje inyuma umuntu adashira ahabona, bigatuma bitera amakenga. Rero ibi vyabaye kuri abo tuvuze Jean Claude Nduwayezu, Jacques Bihozagara, uwo André Ndagijimana, dufise ubwoba n'amakenga cane yuko bishobora gushikirana Floriane Irangabiye, kandi birashoboka kuko umuntu ari mu buzima bugoye, mu magara mukitse kuva ku wa mbere, ijoro ryo ku wa mbere gushika uyu munsi. Ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya Muyinga bwarafunze amatwi n'amaso imbere y'ubuzima bw'umuntu buriko buragenda. Ibintu rero vyerekana neza yuko ikibazo ahubwo si ukutamenya amategeko, ahubwo babigira nkana
na cane cane ko tuzi yuko bacagura mu kurungika abantu kwa muganga, hari abo barekura n'abo batarekura, ivyo turabizi. Nico gituma rero dusaba kandi dushimiritse ko ubuyobozi bukuru bw'ibohero rya Muyinga burekura vyihuse Florian Irangabiye akaja kwivuza. Si ukubafukamira ahubwo nibashire mu ngiro ivyo yategerezwa kuronka, kuko ni uburenganzira bwiwe. Ico kibazo ciwe n'ubugenduzi bukuru bw'amabohero burakizi, kuko Florian Irangabiye yarasavye kunguruzwa mw'ibohero rikuru rya Bujumbura avuye i Muyinga, kuko klima abamwo ntimutuma amagara yiwe atekana. Ikindi ca kabiri, niho aronka n'umuganga hafi amukurikirana. None inyuma y'ivyo ko ari ibohero mu rindi hinyegeje iki? Gufungirwa mu mpimba haronka umuganga amukurikirana vyihuse, bibabuza iki ko n'ubundi ataba atashe? Ivyo rero vyerekana ugushaka guke, ahubwo si no gushaka guke, ni ukudashaka, kuko yaba harimo gushaka nta kintu cobuza yuko umuntu umukura mw'ibohero umujana mu rindi, mu gihe hariho intumbero y'uko utegerezwa gukingira ubuzima bw'umuntu. Abo bantu rero basanzwe bayoboye amabohero, turaza benshi barize n'amategeko, baranayasoma yama imbere yabo, akaba badakeneye ko ubuzima bwa Florian Irangabiye bubazwa ku gatwe kabo, bamujane aho ategerezwa kuja. Ubwa mbere vyihuse ahubwo babanze bamurekure aje kwivuza, hama bamwegereze umuganga aho azoguma amukurikiranira ari hagufi. Niba kuyobora koko biri mu nshingano zabo, nibaza yuko ivyo bobikora. Nayo ahandi tukibaza yuko bazoba batari mu mwanya wabo, bazoba batari mu kibanza cabo, kuko ivyo ntaho bitaniye n'ubwicanyi. Ubuzima bwa Florian Irangabiye bushobora gusinzikara, cangwa akagira ibibazo nk'ivy'abandi bagize, n'ubuzima bwiwe bugahagarara. Abo bantu bamenye yuko bidahagararira ngaho, hazogera igihe ivyo bizobabazwa, kuko ntibubahirije ivyo bategerezwa, ntibahagarariye amategeko. Koko ivyo bitegerezwa kubagarukako umunsi tutazi.